Ziba Action Vibes TV turi hano turiko turajajura ariko ukuri guherera mu kuyaga. Ikiyago cacu ni kugira ngo umuntu wese agire novuga nti kwisuzuma, arabe ikimutera iteka mu vyo turiko turavuga dufatiye kuri uku guhura kw'abantu kwabaye, tugafatira kuri experience y'ubuzima. Uno muvyeyi yabayemwo mu mashuri imbere yuko amanuka mu gisagara, amaze kumanuka muri ico gisagara akabona ingene amakartier atandukanye. Nivyo mu mvugo yacu turafatira muri rusangi, kuko imvugo niko imeze, ariko abantu bose ntibaba bameze gutyo. Iyo tuvuze abanyabujumbura ni muri rusangi. Iyo tuvuze abavuye ruguru ni muri rusangi. Ego, ariko haba harimwo ukuri dushaka gushikako kugira ngo turondere icotera iteka umuntu. Rero dufatiye kuri iyo experience mwagize mukabona yuko i Bujumbura harabayo ababa heza gatoyi n'ababa ahantu n'ukuri hatifashe. Nkuko ruguru hariyo abantu baba heza gatoyi n'ababa ahatifashe. Ivyo rero nibiboneka kubw'inyuma. Nagira mfatiraho, mbega ahantu umuntu abaye, kuba mw'igorofa, kuba muri nyakatsi, kuba muri za nzu zisakajwe amadebe, birashobora gutuma ico conyene kigatuma umuntu yo kwiyemera ku bandi? Oya, yoba ari amakosa. Ego, muduze akajwi. Yoba ari amakosa kubera ko burya igikuru nico umuntu ari nk'umuntu. Igikuru nico umuntu ari nk'umuntu. Ego. Kuko umuntu ashobora kuba muri ivyo byose atabona afise, atana ubuzima bwiza afise, atana umunezero afise. Urashobora kuba muri ivyo vyiza no muri ivyo bibi. Kuko kenshi turakunda kuvuga ngo umuntu arashobora kuba mw'igorofa ata mahoro afise. Tukibagira yuko n'umuntu ashobora kuba muri irya nzu ya nyakatsi ata mahoro afise. Kuko urashobora kuba muri irya nzu ya nyakatsi ukayibamwo n'ishari, n'inzigo, utuka abantu babayeho neza, kumbura ata ruhara bafise muri uko kuba kwawe muri nyakatsi. Rero aho hantu nashaka yuko nyene uhatuganirira gatoyi kuri ico kintu, ati igihambaye n'ubuntu bw'umuntu. Uba muri nyakatsi nibaza ko ushobora kubura ubuntu, uba mw'igorofa urashaka kuba ubuntu. Ego nivyo turakunze kumva mu migani canke mu maroma berekana arico kwita kwidealiza ubukene, ukamenga umuntu iyo akenye aca agira umutima mwiza, ukamenga umuntu iyo ari mu bintu biciriritse biciye hagufi aca aba umuntu w'ubuntu. Ariko nibaza ko ico kintu atari ico. Oya, nibaza ko igituma babivuga gutyo kugira ngo ni mu vyiyumviro umuntu aba yibaza ati umuntu yakenye ibisanzwe ko atamerewe neza. Iyo umuntu ari mu bukene bwinshi twishiramwo nibisanzwe ko uwo muntu atamunezero afise. Niko umuntu yishiramwo. Ariko navyo n'amakosa kuko urashobora kuba uri mu bukene hanyuma ukabibamwo mu mahoro udataye ubuntu. Kandi nibaza ko ari navyo vyiza, muri nayo inzira yo kunabuvamwo mu gihe ububayemwo hama ukagerageza kuraba ingene ubona buvamwo. Ahubwo umuntu yoza kwifuza ivy'abandi, kuko bugicica ni ukwigereranya n'abandi. Kimwe kica kivyara ya complexe watubwiye. Kuko nibaza complexe sinzi ingene iyo ngwara noyita, ingwara yo kwigaya mu buryo, yo kwikengera mu buryo butari bwo. Ego, umuntu
iyo umuntu ari mu bintu bike ego hariho ibyo novuga n'ukuri biba ari vyangombwa umuntu ngo munda harara inzara ugacavyuka akavyuka inzigo hariho ikintu nk'uko udashobora gufungura uhage ni ikintu kigoye ego hariho uwo bishobora mugabo biragoye ko umuntu agira akanyamuneza ashonje kandi akabona ko atabona neza haza no kubikura umuntu ashobora gusonza agira ati ndi ku rugendo aho nshikira hari restaurant ndahagarara ngira niyo havuye kaka sindikwana gacamugani cyangwa ingati sonza wigumye ego hanyuma rero umuntu ari mu bintu bike akabibamwo mu buntu akabibamwo mu mahoro hanyuma akagerageza kuraba ingene yose kwisununu mugabo atabanje kugirisha abandi aho ko ari ku ruhande rw'abari muri biki rw'abakenye abantu batunze nabo canke bafise vyinshi nibaza ko nabo nyene igikuru ni bwabuntu igikuru ni bwabuntu umuntu ashobora kuba afise vyinshi mugabo ugasanga nta buntu afise ugasanga kumbure ni ibintu arundarunda mugani uraba akarundarunda ntaco bimumariye muri abo bantu rero badafise ubuntu ngira twoshiramwo uyo mugwi wabo ngira abandi kumure ntiwasanga ari benshi hariho abapfa gukurikira wabo bake wasanga baje nko kw'ishure ugasanga bashatse kwereka abandi yuko babasumba cyane kandi ivyo ntibino kw'ishure gusa twebwe twarabibamwo kenshi naho mariye guheza ishure nkaza ni Bujumbura ntashobora kukubaza wowe uvuka hehe wa mucanguzo mucanguzo arabaye abantu ukumva ko akubabuka akavuga ati mucanguzo arabaye abantu ukumva ko bahakengera ukamenga nyene n'ahantu ari hasi ariko sivyo na gato kuko umuntu araba hariya nyene nubwo usanga ata bintu byinshi bihari byubatswe inyubako ngira ngo kuko ibindi bintu byari bihari ugasanga turabayeho neza mu kanyamuneza ega nta kintu twari tubuze none ko twaba dufise ayo matongo amera twaba dutunze inka inkoko ego cyane urakoze na sitaziya iki kiyago ni ikiyago gikomeye cyane ko aho niho hashingira iteka uwundi mu vy'umubaza mu kungena umuraba no mu kungena umwakira ariko kandi nawe we ukagiha kuko hariho abantu kumbure mu mvugo yabo ari imvugo usanga icubye uwundi ishaka kukwereka yuko umengo ntacurimwo ntahuva turiko turagenda tugana umusozo wa kino kiyago cacu tuzobandanya hari ijambo nashaka ko dusigarana igihambaye n'ubuntu bw'umuntu ubwo buntu buba mw'igorofa buba mu nzu ibayabaye buba muri nyakatsi ubuntu buguma ari ubuntu kuko ubuntu tubusanga n'impfunyapfunyo y'ingeso nziza zose kandi burya ngo inkoni nziza ikurira haga nico gituma bakunze kuvuga bati ubutunzi burashobora kuba inzitizi ku buntu gusumvya ubukene ariko ivyo ntawe ufise amastatistike nivyo abantu b'abahinga bashobora kugenda baravuga hirya no hino nico imbere yo kwinjira muri iki kiganiro niho nakubwiye aho nasomye nti yuko abantu bicwa na luxe ngo ni benshi gusumbya abicwa n'inzara byashoboka kuko umuntu ari muri luxe je nibaza ko hanini bijanye n'ibintu byo gufungura kuko iyo ufise uburyo urashobora kwiha murabona ukarenza urugero tuzokigaruka ko tukiyage ko n'ivyiyumvira abantu bagenda barashikiriza tutakira nk'ivanjiri ariko bifise ico bishobora kuba ivyo byo gufungura ukarenza urugero kumva isukari byinshi canke
ndabizi bya bintu byose bidutera indwara ego mugabo hariho n'ukuntu iyo ufise ibintu byinshi uteka umutwe ingene ubigumya ingene ego reka tuzokigaruka ko ico kiganiro tugihanahane ko ivyiyumviro kumbure n'abandi batumire ariko ubwo buntu kumva yuko ego biratera akantu mwibaza iyo utaha nko mw'igorofa yo muri New York canke n'ukwitwa gusa kuba muri New York urumva ugiye muri vacances ukaja nk'ahantu mu Cankuzo uvuye mu gisagara ca New York biroroshe ko ushobora kwishima kandi muri iyo New York ata n'inzu hafise kumbure bwirukarara mw'ibarabara ivyo ni bimwe ngira ngo mu Faransa bitapangwe ne uko biravye abazungu batacu bakenye barakunda kugenda justement hano nko mu Cankuzo sinzi ko mwaravye programme yo mu Gifaransa yitwa rendez-vous en terre inconnue ego ndayibona baragenda bakabaho mu buryo buteye ubwoba na jewe no kubaho ego mugabo ukabona ko iyo babivuyemwo barababara kubera mbega bita ngo chaleur humaine bita ngo igishika basanga muri bariya bantu bakabona ko iwabo atacu bafise bagaca bavuga ati rega bwa bundi simbona igituma twebwe dushobora kwidoga hari ivyo twakenya kubera iki twidoga kandi dufise byose tubaho muri luxe mugabo nta kanyamuneza dufise bariya abantu babayeho mu busa mugabo barafise byose ego gusa aho nivyo nashaka ko tuguma kuri iyi experience y'iwacu ego kuko nibaza nkuko twamye tubivuga no mu bazungu abantu b'amanyama n'ubwishime ntibabuze ego ico twashaka gushikako ni iki kintu ubu turiko haraba abantu baja mu mavakanse bagataha muhira bakagira iki kandi iyi televiziyo ikurikiranwa n'abari Burundi nibo batanga ibiganiro nibo dushigikirana hariho abaza barava mu mihingo n'iyindi ikintu gitanga iteka nk'uko bitubwiye ubwa mbere n'ubuntu naho dukangwa n'ibintu by'inyuma uyu n'umunyabo avuye i Buraya uyu avuye muri Amerika uyu avuye kwa kundi kumbura umunyabujumbura duze ruguru uriya muntu avuye i Bujumbura ego nibaza ko ikintu nyamukuru twokura muri iki kiyago utugiriye ko ari ukumva aho ubaye hose ibyo urimo byose urafise ubuntu ego uko nibaza ko uno munsi muri abo bantu mwiganye bishira hejuru uyu munsi uravye boba bageze hehe ako ko kwitwa abahana koba karabakijije sinibaza ko ariko nabo baba barakize sinibaza ko arico cabakijije ego nibaza ko bagira ubuntu nyene nk'uko hari abavuye muri bwa bukene ugasanga n'abantu basigaye bafise ibintu byinshi ego harya abantu iyo bakiri abana ho ubona ushobora kumenya ingene bazomera bakuze ego rero hano kuri Action Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu hariho abadukurikirana mukiri bato kumbure umuntu abagifise ibintu bishaka kumutuma yibabura nibaza ko ikintu nyamukuru ari kubaka ubuntu ari kubaka ingeso nziza kubaha umuntu yavuye hose ko ntubuzi itunga rinyegeje muri we kugira ngo wakubonye mu Ruyigi ukiri umwigeme mutoyi yaribaza ko uzovamo umupfasoni witeka uterera utanga imfashanyo mu buryo butandukanye kugira ngo ubuzima bw'abantu bugende neza kugira ngo ari kubyibaza no kubica n'ikana yavuga ngo n'agakobwa kava hariya mu Cankuzo ntihakagira umuntu rero ugaya ava mu Cankuzo ava mu Kinama ava mu Ikiriri ava mu Bufaransa igikuru iyo uva hose ugira ubuntu n'umwana w'Imana yaje ava ahantu batazi ariko igikuru nuko yaje yicisha bugufi rero kumenya
kumenya by'ukuri kuba mw'iteka ry'umuntu ntihagire uwuryaka uwushatse kuri kwaka nawe ukagerageza kumwereka ubuntu ukamwereka ubuntu. Ego murakoze na Sitaziya kuba mushimye kutuganirira. Ibi ni ibintu mpora nza ndumva mu buzima abantu bayaga rimwe rimwe bikajamwo amashavu, ariko twebwe kuri Action Vibes TV dushatse kubiyaga mu rukundo, atawe tuje kwagiriza, kuko mu buzima harabamwo kwihenda, tubishizemwo Imana iyo umuntu abonye ko yihenze ariko sora. Kaba hariho umuntu wigeze kwishima kumubonye n'umuhungi, ugenda umubwira uti ashaje sinari bwamenye kabisa, nari ncibabura nibaza ko ari je ntumunyagisagara, ati mugabo naratinze ndabona yuko ataco byari bimaze. Ariko kandi n'uwagira complexe ataco bivuye, kuko ari umuntu ashobora kugwara complexe unamuravye akavuga ngo wamugaye. Ibyo nabyo si byiza, si byiza by'ukwama tuba de victime. Ego umwe wese no kugerageza kuba mw'iteka ryiwe, ku buryo n'ushatse kuri kwaka guti jewe ndazi ico ndi, ndazi ko mu cankuzo hatava ibikoko hava abantu, ndazi ko ahantu hose ego nibaza ko iryo jambo rihambaye rwose. Sinzi ko mu gusozera hari ico woryongera kukagira ico utekereye abadiaspora batashe muri vacances no mu manza, utekereye n'abazobakira, kugira ntihabe izo complexe, ntihabe uko kwiyemera, umwe wese abe mw'iteka Imana yamuhaye. Nibaza ko abadiaspora bagenda bagume uko bari, ntibashaka kwiyerekana ko umenga hari ico babasumbya abari hariya abasigayeyo, nawe ubwo bakumbure babasumbya, hari abo basumbya amafaranga, ivyonye ntaco bimaze. Nibaza ko igikuru ni urwo rukundo baba bashiriye, ni nyene bobereka urukundo babashiriye, babereka ibintu batwaye, babereka urukundo. Hanyuma ababakira nabo ntibabafate nk'uko umenga ni ibintu by'ibimana bivuye ahantu, n'abatunzi cyane bajanye ibifaranga bamuye ku giti byo gutanga, babone ko ari abavukanyi. Hanyuma kandi ko nabo nyene bashobora kuba bagiye, si ukubera ko dufise umurengera tugenda mu vacances, ni ukubera ko abantu baba bashaka kugenda kuramutsa ab'iwabo, ariko si ukuvuga ko baba bagiye batekuye amavalizi y'amafaranga. Nabo nyene nibaza ko bo bakirana urukundo nabo nyene, kandi burya amafaranga n'agace gatoyi k'ubuzima, n'agace gatoyi babakirana urukundo n'ubuvukanyi, basangira ibyo bafise, mugabo ntibabafate nk'abantu bari hariya canke abantu b'abatunzi. Ego sinzi, nibaza ko ahanini harakunda kuba ako kantu kumenga abantu bagenda berekana umenga byose biruzuye, abandi nabo bakaba bafise ibintu barindiriye kubona ko zana ibi, ugasanga rimwe na rimwe biraremera nabo bantu baba bagiye. Bagaca batangura guterana ibidashika. Ego tugaruke kw'iteka, tugaruke ku buntu, baba abarundi, abanyarwanda bataha bavuye mu mahanga, igikuru n'ubuntu mugiye mutwaye, hanyuma ari amahera umuntu arayakorera akayaronka, amahera aryoha asangiwe arabasigaye mu gihugu, muri n'iteka, muri abantu, hari ubutunzi bwinshi mufise ngaho, tuzoza tubigaruke ko usanga urino adafise. Rero nukuzuzanya mw'iteka, ntihagire ushaka kugaya uwundi, ntihagire ushaka gufata uwundi nk'ikimana, eka umwe wese agume mw'iteka ryiwe. Tuyaze neza na Sitaziya, urakoze kunyibutsa ibintu by'igisabo. Muri commentaire abantu mutaheruka ibintu by'igisabo, muraca mumbarira.
Nakoze no kuri kano gakanya wari waduteguriye. Murabona ibi bintu by'igisagara twariko turavuga, urabona nka jewe nakuriye ahantu narisha ubugara amaboko, sinamenye ko aka kantu arako bacumita muri iyi foromaje bagaheza bagatamira. Murabona jewe kare nakira gutyo, we namenyereye kurya igitumbura nkaca mfata gutyo akangaca ngayabasubiza ngaha, kandi urumva rero jewe nitwa umunyamuji. Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Mubandanye mwumvira sabone, subscribe, mwumvira share na comment. Cyari ikiganiro kitwibutsa iteka ry'umuntu. Nagira nongere ko abo twiganye nta n'umwe nyibaguye ko ndababesheye. Ni twebwe twagira ngo twibaza nivyo hari habo atabo twiganye mu ishure rimwe, mugabo ku ishure bari habashobora kuba barabigize, mugabo twiganye mu ishure nta n'umwe yabigize. Kwanza nta n'umunyabujumbura je twiganye, iyo manangira. Ego cyane. Ego mubandanye muba abanywanyi muri benshi, duhana iteka, tuganire, abafise ico batwungura. Turashaka kuba twihenza ahantu, ariko igikuru mwumva ico twariko turarondera. Ico twarondera kubaka kiba arico mugumya. Ego mubandanye mumererwa neza rero, muhimbagwa. Yari umupfasoni Anastasie na Sitazia mu Kirundi, akazina k'ikirundi keza cyane nakuze. No, batari na Sitazia yagoye, ni na Sitazia Mugisha. Ego na jewe Padre Ignazio Nkurunziza Belanov, tukaba twari kumwe n'umukutsa kivi inyuma ya kamera, dukengurukiye cyane. Tuzoba dusubira muheza igigwe rwose.